navuga je muri jewe urukundo ruza imbere. Atari urukundo sinibaze yuko nka jewe no wampari. Iyo ataza kuba urukundo je simba mpari simba ndiko ndavuga ibisimba naririmbye zya ndirimbo. Nari mama wanje na papa wanje baba barabonanye. Ntibashobora kureba nene bashobora kubonana atari urukundo ruhari. Oya none bazo abantu bahuye atankundo bafitanye. Barya oya ntivyari gukunda. Ni ariko bari je. Wari kuvuka donc urundi Kellyna urundi comportement. Nayi kubanda kandi kare. Kuri ibigera navuze ati hagati ya jewe na 5 million mwotora iki. 5 million urazize. Muga marundo byibuke. Ayiko biri kose. Ayiko biri kose. Eko kubera abantu benshi muri imisi amafaranga imbere turahiga amafaranga umva naje ndiko niruka muri bikubera mbiga amafaranga. Kubera amafaranga nyene. Welcome ladies and gentlemen, muraho murakomye nizera ko meze neza muri mwiriwe canke muramutse bivanye na muhereri. My name is Frank the answer in Magic Channel TV. Karibu sana tuganire ibyo bitandukanye kandi kumwe n'umwigeme tukumba tuganire. Naguma ndenze kwibindi. Karibu sana. Murakoze cyane kunyakira. Umeze neza. Umeze neza. Karibu kuri Magic. Murakoze cyane. Ntibaza ko ari ryambere. Ni ryambere. Magic ni ryambere yaha. Jawe si ryambere. Irya kabiri. Irya kabiri eko. Okay. Ramutse abakunzi reba Magic Channel kwanza. Ndabaramukije cyane bakunzi ba Magic Channel. Urabagumbiriye. Ndabagumbiriye ndabayambiriye. Ko ari kita cyamaso kizira kuyambira no kugumbira. Sha no kuri kw'Imana utayagwaye ntayakigwaye mugabo wayagwaye yaramaze kumufata. Oya ntaramfata. Kandi ndaje hari umuntu agomba ntega hajya rindire ko yagwara. Oya umwana azogwa. Ariko ngo abakobwa beza ntibagora amaso yimwe. Reka. Ico nabonye badafyinisha nayo amaso. Uratwenga no munsi aje akazi kawayagwa. Ejo nawe ugasanga yamaze kugufata. Yes, ni Magic Channel TV. Karibu sana tumaduganire n'umuririmvyikazi w'umurundi kazi. Birajana ivyo bintu. Umuririmvyikazi w'umurundi kazi. Umurundi kazi. Dije wamaze kuvuga ko ari umuririmvyikazi. Ahubwo numva kuvuga umuririmvyikazi w'umurundi. Umurundi kazi. Dije wamaze kubivuga. Ndi umuririmvyikazi w'umurundi kazi kagumako. Yes, kagumako. Yes, utanga kwanza ubidondora. Je ndakuzi ariko kandi hari n'abandi benshi batakuzi atarabatakuzi canke bakwibagiye mail. Uri sio kundi. Turabigaruka. Okay, kubatanzi ni Kellyna ku mazina yawe n'abavyeyi bose ni Kelly Janvier iradukunda. Nkabandi umwana agira kabiri mu bana babiri. Nkabase abavyeyi bose nkabaniga mukuru wanje. Muri bakuru umuhereretse. Ndumuhereretse. Nkabandirimba. Nkamaze kuririmba indirimbo zitatu zonyene. Katwaruke kanza cyatwa kwiteringa uri kwanza gatoya. Kare twarakunda kumva ngo imvura igirirwe umwana w'umuhereretse. Acagira gute? Ngo shaho ya. Acaye ngicireka. Ariko nivyo. Sivyo. Ntibara bitesta na rimwe. Oya sivyo sindavyemera kubera hari imigenzo myinshi abakera bagira kugira dutinye canke ivyo bintu nyene tuvyumve bibe nka mengo ni phenomene nyene itangaje tunyene turi mystérieux kuntu mugabo sinibaza ko ivyo bintu ari ivyo hari gihe usanga nabigerageje uraza gucubigerageza ubunye hagomba hagwa imvura hari kirere kimeze nk'imvura kugira ngo rero tugira ngo tuce twiyimirira kure ushobora kugerageza ukora ka evre oya munyuma araza kubereka ka behind scene nabigize yes turaza gushaka mu behind scene yabigize kandi tuza kubabwira yuko n'imvura yamaze guhita so ni Kellyna n'umurimvyikazi w'indirimbo zitatu no munsi aheruka gusona indirimbo imaze imisi ngahe burya imaze imisi 3 ni 3 wakane ugirujeko yes ni Kellyna amaze imisi gisha kuri 3 asohoye indirimbo yitwa Panadol ariko kandi amaze gusora indirimbo zishika kuri 3 za mbere twarazikunze aho kandi iyo no munsi kandi kuri d'abord Panadol niki ni Panadol bisigura Panadol umuti w'umutwe umuti kweri ugabanya stress twinjire kwanza turirimbe rero turirimbe kwanza aribagiye Panadol duhere aho ushaka usa haryoshe nakunze couple ya kabiri cyane yose iraryoshe ariko je mfite ivyo nakunze My goodness. Afete ko dibura. Igitero ca kabiri. Mon histoire unique, mon vie titanique.
t'es beau, t'es très chic. Nyumva di nkukunda birenze si tragedy umuti wafashe fumo dutete nifata si magie bracadabre le monde est trop matata nkukunda vyo gusara dali ase kanira mu gihumbi maze njana niyo shaka jeni ready I say kanira mu gihumbi maze njana niyo shaka jeni ready. Yes, ni indirimbo Panadol. D'abord ndashaka kwanza utubwire kubera iki ikinini cy'umutwe. Ikinini cy'umutwe shana maze iminsi ndi stressé ndi mu bishiti byinshi Chamona ati burya rero akantu mbona ahingi hose ngatejeje ndi mu bibazo byinshi reka abantu ndabaha ka Panadol kweli. Ariko he tugarukeko nakaririmbo k'urukundo. Wakaririmba abantu bari mu rukundo. Wari mu bishiti, wari mu bibazo byinshi by'urukundo. Nyine ufite uwo muntu arangabanya ivyo bibazo. Ufite numuti wanje wa stress. Ego ariko wari mu bishiti byinshi akantu tugarukeko. Bikuvuga yuko ni true story. Ibyo turabigaruka ko mu nyuma karashobora kuba aga true story nyene kwaje hu pole sana basi yes bon ndini ba Panadol d'abord umuntu ataraza kuyiraba manze muri kuri YouTube yitwa KELLYNA indirimbo yitwa Panadol ni gifaransa ni kicu Panadol afite umuntu akibona ntashobora kwimva ko ari gifaransa ngari icongereza ni gifaransa Panadol muti Panadol ni Panadol hey yes bon umuntu akibona titre ntashobora kwimvira ko ari gifaransa ngari kintu umengo ni bwa buzina bundi maybe umuntu aba yagize ayigesigura nk'akandi kantu akandi indirimbo nziza d'abord afite amasana mu meza makandi muri KELLYNA arazi kuririmba ariko rero kwanza tubwiye yuko harimo agacusuri ko bari gatonya aho kandi muri vikazi amaze igihe kitari gito mu muziki w'u Burundi umaze umwaka kugira uhere maybe umwaka kugira ukwire asohoye indirimbo uheruka wasohoye sinema yego ya mbere yari Baigol. Yes, ni indirimbo zishika kuri zitatu. Zose ni indirimbo d'abord dufatiye muri rusange. Zakiriwe gute KELLYNA muri rusange yakiriwe gute mu muziki w'u Burundi? Dukuru nakiriwe muri uwo muziki ni bintari niteze mbere. Ofete je nayindi ati ndaje kwerekana impano. Bamenye gusa ko nshoboye hari ikintu nshoboye. Sinari niteze yuko abantu bo byakira neza. Je ndayifata ko bavyakiriye neza kubera si umuntu wari wese ashobora kuririmba indirimbo hama abantu bayakire bayiraba ari benshi urashobora kuyishira kuri YouTube igafeiringwa asanga irabuza bayiraba rero je nobwa ndashima cyane nongera ndabashimira mwebwe nyine mugoma mufata mu mugongo mubiraba n'abamfata mu mugongo mu buryo butandukanye ndabashimira cyane ego hari bishobora gufata mu mugongo mu buryo butandukanye atari kuyiraba kuri YouTube ego hari nk'ushobora kugufasha dufate hangu umuntu ashobora kukunguruza ari ahantu ukeneye kugenda mu buryo mu bintu bukeneye gukoresha ni ibintu byinshi abagufasha gusharinga ati mu yama mukorana ba manager nobwa n'abantu benshi kweri abagenzi bawe reka cyo tugaruka rero ugicinjira mu muziki nkuko bivuze ntwari witeze ingene bazokwakira aho kandi mu mwaka wa 2023 KELLYNA ashobora kuvuga gute umwaka wa 2023 umwaka ushobora kuvuga gute nk'umuntu mushasha yaragitangura umuziki umwaka wa 23 novuga ati wari umwaka kuri jewe narabiryoherewe wara n'umwaka jewe wanyakiri wampaye ikaje kuko sinari niteze mbere ko je nosohoye indirimbo muri 2023 nari naranabihevye mbere n'ibintu byo kuririmba muga ati jewe ibintu mengo wapi kwe wanje nigiki cyaguca intege ukumva ko ibi bintu vraiment c'est pas mon genre ofite nabura honca ofite navuga ati none niyadukize nje ndirimbe hama ndagikubite kuri YouTube sinenzi ibintu ukuntu bikora sinenzi kungene imbuga zihemba sinenzi kungene ngupostinze ngo banaka ngo bigende kwa je mu mutwe narenzi ngo nzoza ndirimba gusa ngo bibe biraheze kumbe hari ibindi bikorwa biri nyuma yavyo biremere gusumba kuririmba mu mwaka wa 2023 nawe nuvuga ko wabaye success ku buzima bwawe duhereye kuri Baigolo ingene bashobora kuyakira aho kandi tuza no kuri cinema vyose ingene bakomeza kuzakira ariko rero tugaruke mu butumwa re kuri izo ndirimbo zose indirimbo zihurikiye mu rukundo ni KELLYNA urukundo ruganje kubungana gute navuga je muri je urukundo ruzi imbere atari urukundo sinibaze yuko nka je no wampari
iyo ataza kuba urukundo je simba mpari simba ndiko ndavuga ibisimba naririmbye zirya ndirimbo nari mama wanje na papa wanje baba barabonanye ntibashobora kureba ntibashobora kubonana atari urukundo ruhari oya none baza abantu bahuye ata nkundo bafitanye barya aya ntivyari gukunda ntiyari kuba ari je wari kuvuka donc urundi Kellyna urundi comportement nari kubanda kandi kare kubera iki sinzi gusa nyene je navukiye mu rukundo urumva ntegeza gutanga urukundo yes bon tuve mu muziki gatonya rero ni Kellyna ucinjira mu muziki abantu benshi baguma bakubona ku screen agiye atandukanye asibyo ni Kellyna abantu bashobora kuguma babona nk'umuntu nubwo atasohoye umuziki ariko abantu baza kuguma babona ku post atandukanye Facebook canke Instagram maybe hari post uri gushira ko buherutse atuwotora abantu wo guhitishamo amafaranga ngano kuno aje vyogenda gute warushaka gushika kuki d'abord tugaruke kwanza kwico amace tuzana ibindi kuri ibigera navuze ati hagati ya jewe na 5 million mwotora iki 5 million uraziza muga marundo byibuke ariko biri kose ariko hariho agaciro umuntu abafise n'ikintu bivanye hari nk'ibintu umuntu avuga bivanye n'ibibi mu mutwe canke ukungene wumva ushaka iyo besoin byihuta ariko ntiwogereranya umuntu n'amafaranga sinahagaze ku bwiza canke kuki navuze hagati ya jewe nk'umuntu n'amafaranga 5 million uhitamo iki ariko kubera abantu benshi muri imisi amafaranga aje imbere turahiga amafaranga umva naje ndiko niruka muri bikubera miga amafaranga nyene yes ariko umenye yuko ziga 5 million umuntu ashobora kuziguha zigahera umuntu abantu ariko umenye yuko ushobora gutora n'umuntu umuntu akaguhemukira ivyo ndabizi ariko umuntu agumaho ni expire adapfuye mbwa 5 million ni amafaranga ushobora ku nindwi yohera wa nindwi hari abana bazi kujya amafaranga mu munsi umwe bahetse yes tugerekereye kandi mu muziki gatonya ni umwaka wa 2024 ubona yuko abarimvyi b'abarundi n'abarundi kazi muri rusangi ubona ko ari umwaka wo gukora bitangaje navuga canke wo gukora bigashimwa target yawe muri umwaka wa 2024 ni target imeze gute mu gihe usohora indirimbo mu ndirimbo nyinshi zihari zose z'amahiti kugira ngo kumbura ushobore gutobora ube mu bandi nk'umwigeme abigeme no musi navuga ko abariko baraboneka ni bakenya bariko barakora ninde nande bujya hajya bariko barakora cembo nabo bariko barakora bose bande abahari oya si bose stanishin hari karakora ho yari ibunze share kare ibunze stanishin queen hari karakora kandi arahari ibintu mwe nivyo ndabitinya ngo barahoze rindi yahiga gutema ikintu kandi abizi nk'uwe mu mitsize stanishin azodutama ka warumbajize iki nenda kwajije witeguye gute kuja mu rundi rungano rw'abandi barivyo kubera ko abigeme surtout banye bariko barakora abahungu bariko barakora indirimbo yawe ikaza ija mu zindi ndirimbo yawe bayakire nk'izindi en fait nk'ubu urabona aywe ndabona ni hatari kweri hari intambara nini urahiga huca ukabura umva ugatobora bakaca bazibira en fait imana niyo yimenyera no kuri imana niyo yimenyera kuko nabonye bige bintu gusa nyine abanditse izina barahari gusa n'ibyoca bikubuza gukora gusa rero twari tutazambaye mumenye ko twaziritse imisentire ngaha twaboshe imikanda mu ndani tukijya Janzi coco tuzogwanira uko vyogenda kose yes bon umwaka wa 2024 target rero ufise ni ihe kumbura umwe bose abafite target iwe nk'umuririmbi target yanje muzoyibona siyo kuvugira kuko naje yo ndavyiyumvire birandemera na manager wanje ndazi biramuremera hari ibintu ngira nawe nyene mu bihora kubera iki afete kubera aywe biragoye kwera umwaka udakunze sinzi bazotumenya ku ngufu muri make uyu mwaka udakunze oya oya bo mugabo no gupfa no gukira umwaka gusa ico ndico hemwe turagenda tu ariko ni mu gihe abigime muri kino gihe bariko barakora kandi ku ngufu zidasanzwe ibikorwa vyo bikanashika nuvuga ko no musitire umengo iruguruye ikibanza kirahari shobora gukora ikintu amabagikunda hasigaye hiwawe gukora igikorwa cyiza voilà abasigaye hiwawe gukora igikorwa cyiza turi mu kwezi kwa gatatu ni ukwezi kwahariwe abakenyezi no kwezi avuga yuko umukenyezi abari bon kankoresha iritera bon muraza kumbabarira aba ari ngare bon sico nshatse kuvuga
ariko nshatse kuvuga mu bunini bon ko umukenyezi aba afise agaciro karenze cyane hari naho usanga abakenyezi abagabo mu kwezi kwa gatatu usanga habaho ingorane zigiye zitandukanye ariko d'abord hari abantu badatahura umunsi mukuru bon le 8 mars kuri yo d'abord le 8 mars ufata gute umukenyezi urumukiwe ndi muri urwo rugezo nyene rw'abambwa sindi umukenyezi umwigeme endo mwigeme mugana je ndaklasa wamwe muri abo hagitandukana ry'umwigeme n'umukenyezi ry'umwigeme n'umukobwa niri umwigeme n'umukobwa nico kimwe gusa nyene nuko bititwa co kimwe umukobwa n'umukobwa umwigeme nawe n'uyigemura umukobwa n'umukobwa umwigeme n'uyigemura nende umuki uruki mana je cyo mumenya cyo urawigemura duana sindi umuhungu ndumukobwa ico so mukimenya sindavyara oya kandi sindaja ku mugabo urumva ca mumenye yondi utaravyara cyangwa uje ku mugabo ubyo ari kurazi yuko hari ubunya bavuga yuko agiye usanga umukobwa asumba umugore ari mu rugo Ife n'amapica mukina. Yagusaba guma witwa umukobwa. Ariko still hari gihe usanga uri munini gusumba uri mu rugo. None umwe wese n'ubuzima bwiwe. None ahisemo kuba munini ni droit yiwe. Ariko ni vyiza. Ivyo sinabivuze. Oya ha. Okay. Nivyo ubwe kubgawe nk'umyigeme naguma mvuga ngo umwigeme ngo muserukitse bon iyo Paulo mu kwanza umwigeme muserukitse uri kuserukira abandi bigeme nk'umwigeme aserukira abandi ariko koko ni vyiza kubura umukobwa cankwe uri umwigeme kwanza waho no kubira umukobwa uri umwigeme ko waramaze kwigemura kenshi ugasanga uri munini ni vyiza ko usanga uri umwigeme uri munini gusumba umuntu ari mu rugo si ibintu kuri bitaho ndiko ndavyumva yes shaka ushobore kubasigurira neza okay en fait ukuntu biba bimeze rero selon toi selon moi yes sinavuga ngo biba ari vyiza kandi umwe wese afise impamvu abikora canke ntibindaba muri make wigemura urigemura utigemura birakuraba sibibazo byo hanje ndiko mpiga indirimbo yanje muirabe muri benshi ashike no muri wigendirimbo cyambere kwanza manze ugende kwa muirabe kuri YouTube muraza kubona commentaire plutôt link muri commentaire hama mugende muyirabe please muyirabe hama commentaire hama muna sharing bayisharing kubera ko umukeneye ababone amukeneye ko abantu baza kuyiraba mukeneye ko antuka indirimbo iza kugera kure kandi cyo kugaruka rero bon indirimbo yo baraza kuyiraba for sure ko muri commentaire link iriyo genda murabe hama please mumushigikire numigeme afise impano amasha tugaruka kandi kugira ngo mwumve ingene afise impano muraza kuvyumva mu mwanya muto muraza kumva ingene afise impano ariko tugaruka kwanza mu kwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa gatatu kwahariwe abakenyezi n'ukwezi ufata gute wewe nk'abantu bari mu rugo nobwa nuko yezi nyene barakuduhaye nyene kugira kutwerekane ko duhari abavyeyi bahari gitsina gore gihari kandi dukwiwe kubahwa canke batubone nk'amwe ngo turabantu bo kubaha bon tugere kwasi muri ku kwezi nyene abakenyezi barafatwa na bon nshaka duhane kuri kano gasuje hari gihe usanga abakenyezi bafatwa nabi mu rugo ugasanga umugabo wiwe ni wa muntu ataha maybe yanyoye yagize iki agashagomagura umugore kubgawe nihe message ushobora gutanga kubagabo bafise iyo ngeso ku bakenyezi nabo nyene baba ingare mu rugo ko nabantu babiri hari gushobora gusanga ufise umugabo adashoboka okay na ugasanga uri umugore w'ingare message ushobora gutanga kuri abo bantu babiri niyi sha bon urashari muto mugabo hari vyinshi ubona ko vraiment tuka ibintu biba bikwiriye ibyo kenshi bijana vuga yuko haba hakwiye kuba impinduka kuko byo bintu sinibaza ko byo kuba ku rugo ibyo bintu byo kuba ku rugo haba ku mugore haba ku mugabo simpaka ngo ubingare simpaka ku mugabo ngo werekeye ko umugore wawe ari hasi nyene
mucune bufuri na ni bufuni na buhoro gucuna bufuni na buhoro ngo mufate nabi wibagire yuko nawe wibagire wamukuye ko yarameze ko yaratisa maybe umubonye yacakaritse ama utangure kumugabaniriza revu aho kandi abacakaritse ku bwawe maybe kubera ko bakunda kuvuga mu kindi gote ngo kugira ngo ubone ko umugabo agize iki kugira ngo ubone ko umugabo ari mwiza umugore we abasa neza abatagasantu kuvuga yuko kugira ngo uzube umugore wawe ari umugore ari kugira ngo witwe nawe kuri umugabo ujunje n'ijambo taba umanza investise umugore wawe babirabira ku mugore kenshi akora abandi bagore n'abace barenze akaba yumva ashaka ibirenze akaba yumva nyene kumva mpenga abonye kijya gisohotse ashaka kukigura none ijya saka isohotse ashaka kuyigura akibagira umufuko w'umugabo dufate ni muri uku kwezi nyene nako ndavuga bavyantu vy'ingaro kumva ko umugore ati bana uku kwezi nuko iwanje utegeza kunshoneshereza igitenge utegeza ko marge de poche ukuzosohoka utegeza kuzongira ibi nibi ugasanga umengo umugabo agize ibibazo vyinshi kamushira ko pression kamushira ko pression muri kuno kwezi kwezi kwa gatatu gusa ukaca mvume ngo ti bon non ugomba kungira ibi nibi hamujya munsi nawo tuzotamata amasaha dushakiye kana bigi musike mbona baja mu boîte pana mu boîte yo musanzwe muyacamo basigaye baja muri yavyo bakenyezi bakaja bambaye ibitenge bateshije sinkene kubitahura none nabo nyene baremerewe cyane umunsi mukuru w'abakenyezi cyangwa n'umunsi mukuru w'igitsina gore jana ndashaka kubitahura ni ku bakenyezi cyane kuri bose wowe wese yitwa canke umukenyezi ni igitsina gore cyose je ndavyi umugabo mukenyezi naho urumva mu muvyeyi mana mpavusanga ndiko ndavuga itari umukenyezi n'ukenyera igitenge umva nuwo nyene yamaze Okay. Afesha dusigure umukenyezi. Ingene inkumi nazo zigiye zija mu murage amafete. Bashonesheje ibitenge, groupe y'abakobwa. Sa groupe y'abakobwa bashonesheje abanye ibitenge bisi. Bacha baza Zion Beach. Nukuri bantu bimana. Umuntu muri commentaire yumva yuko ibintu yovyishura aze kudufasha. Adufashe adusigure. Ndakeneye kubitahura kibi. Kubera kuza gusanga abakobwa nabonye bagiye mu bandi bakenyezi. Eski Jendi bazana nimba umunsi mukuru wahari wabakenyezi abajya twovuga ati bubatse bakaca babona natwe tubajemwo babibona gute canke est-ce turakwiye kubajamwo canke umukobwa kwa cyane baza ngaho nyene bajya bajayo nuko babona ati bon maybe ndi mu bigero vyo kuja vyo kuba umukenyezi kwa kumukenyezi n'umuntu amaze kubaka icambere coco n'umuntu amaze gushinga urugo rwiwe nibaza yuko maybe ivyo bintu biracanganya maze kudufasha mudusigure muri commentaire kubera iki abakobwa nabo basigaye baja muri ya misi mikuru y'abakenyezi canke ujya musi mukuru gitsina gore muri rusange n'ugitsina gore muri rusange ariko tugiye kandi rero kugira ngo navuze ati bumve akajwi kange no ririmba twirimbe na kasinema basi Izo sinema zawe mbedoherehe cyane ukinazibuka oya ndiko brome ni wamenda one time tokwita umubeshi je te rejetterai la faute ni wamenda two times just call me crazy nuko ndandike juju nyene duza ho nyene igiti gikukoze mu maso kabiri yeah burya kiba kigamije kurirandura sishaka kukwiha kandi kabiri yeah zotuma nkorora yandi marira ni indirimbo ubona ko ari ya depression ya deception uno musi shugaruka mapenzi dutandukaniza ibintu bibiri kandi amakuru nuko ukunda kuririmba true story oya you have to be honest ntabwo je pas dit ça si mpaka en fait ari gerega muzosanga twirirwa tubahenda twirirwa tubabesha kwe kumbe ni mubabaye tuba mugabo hari gihe usanga ari true story sinabisha aho nyene tugarukire ngaho nyene akatura tunasa kavura karabaye tuma dukora
usanga tubandanye Imana iriko iraduhezagira Imana iriko iraduhezagira amatangura no kwezi imigisha myinshi yes cinema ni indirimbo nako ari ya deception tuza kuri Panadol ni indirimbo ubona ko vraiment ebana bunyankini idawa nene wumva yuko nari mvuye mu bibaza umuntu akacangirira neza akacamvura stress mvuye muri cinema baradinkini cinema numva zaheze nagarutse mu atandukanye kandi okay bon dusozera kwanza en fait ndashaka bumvirize ijwi giwawe nibaza ko abantu bose bagukundira ijwi ego uramaze urabizi nawe ubwawe ntavyo barambwira mbwawe mutoze murabimbwira ndabimenye kenshi tukiri kwibayigoro naho gato KELLYNA turime tugere imvura ntirusanga couple ya kabiri still nkunda ma couple ya kabiri canka ma couple ya kabiri niho baba washavuye neza and I be weak I got it okay I be a bygone love when I be weak niwe utuma strong you bring me the fire jana muri juru amazing amalayika shikana hiyo mu bicu fata umutima fata usije nyache me away I want to broker so take me you away bygala yes bo reka twanda ndagushimire ariko kandi mu kubashimira tubibutsa rero indirimbo Panadol aho bayisanga ni kuri YouTube channel ya KELLYNA ama platform za usanzwe ukoresha ni KELLYNA nyene hose Instagram KELLYNA TikTok KELLYNA Facebook KELLYNA Twitter KELLYNA urayikoresha uri sûr KELLYNA ndayikoresha Twitter yes turi mbere ku play ya mbere amadusozera ucugira ku basetera dikunda kweri ngetkumve nkunda kapela ariko ni nkuko nabandi hari binjoyinze ndakubona nka losing my mind mon vrai paradis y'urukundo urabizi ko nje nkubuze nopfa you know sinshaka wanjamo ngutunga gikomando yeah I don't wanna let just be mine but I wanna to mindinga tufuta bono day by day I say akarira mu gihumbi majenjana niyo shaka jendi ready I say oh akarira mu gihumbi majenjana niyo shaka jendi ready yeah wanje baju Panadol Panadol panda kwa juu Panadol twende yeah wanje baju Panadol panda kwa juu wanje baju Panadol panda kwa juu Panadol twende Asante sana Kelly asante sana ndagushimiye cyane gose kubw'umwasho kuduhereza ariko kandi twizere ko umwaka kandi ari kudutama ibishoboka byose nukuri muzodukunda ku nguvu oya nukuri Jean Pepe muzodukunda ku nguvu ariko kazi na dawa tudoja he tudoje Kongo tuzoja Bukaramazi Bukavu yagano muzodukunda ku nguvu yes byanka bikunda ariko kandi ukomeze kumushigikira n'umukobwa afite impano nziza n'umurundi kazi afite impano nziza umuririmbyi kazi afite impano nziza mushigikira ja kuri YouTube channel ukora kubije kubivuga musi ya commentaire hariyo link genda murabe indirimbo yuha mu sharing mufashe kumbure hama uyu mwaka twagura imbibe yes byaguke ndabashimira cyane gose ndagushimira cyane gose usezeye bakunze mu Magic Channel reka manze ndabashimire cyane kuba mwantumiye kuba wafashe umwanya wawe tugakora iki kiganiro namwe ndabashimire cyane kuba mwakirabye ego kwe nongeye ndabasaba cyane mu supporting no kuri mugende murabe ibikorwa byacu
hose ma like ama share ama commentaire byose n'ama subscribe mesh ndabakunda cyane nange ndabashimira cyane gose ku rukundo muba munyereka niyo mukobwa wanyu KELLYNA nana ciao Mungu akubariki sana ego utabishura gute sinzi amen Kiswahili na jewe ni kuri turukubasha muzoze muramba bari haujui Kiswahili kweli sijui Kiswahili. Asante sana. Merci beaucoup bakunze Magic Channel TV wose bari kudukena. Uravye kino kiganiro cyacu du début à la fin. Ndabwira ati merci beaucoup. Hamakani muri komedi ndimbo yuko kandi kumaje kwivuga. Hamakani ngahanyene mutibagira kugira acana hamakani dushimira na Black FM Biggie na Rubambo nabandi. Asante sana.